makuru ariko atangwa n'abantu ku rubuga rwa Instagram rwitwa Best of 257 ko hari umustar w'umurundi yoba agisibije mu gufata abana b'abahungu ku nguvu ariko akaba atariko arakoma komwa. Uwo mustar nkuko ku mapost yabonetse kuri iyo Instagram abishikiriza ngo numwe mu bamenyekanye hani wacu. Ivyiwe byabonetse muri izo post za Best of 257 bikaba ari uko aba ibujumbura kumutanga abiwabo anywa itabi kandi akunda basket. Ikindi cyabonetse nuko uwo mustar avugwa afise abantu barenga 75,000 bamukurikirana kuri Instagram yiwe. Abatanze amakuru bavuga ko uwo muntu akoresha uko kumenyekana kwiwe mu kuyegereza abo bana b'abahungu batoyi, aho bose abahendahenda akabakwegera hasanzwe aba ari naho ubwo bubisha bwo gufata ku nguvu bubera naho harimo aba munaniye. Kuri ayo makuru yowo mubabaro yariko ashikirizwa kuri urwo rubuga rwa Instagram rwa Best of 257 rukurikirana n'abarenga 75,000. Umwe mu bashingwamanza ba hano iwacu Maître Habonimana Christ Arno akaba yavuze ko ashobora gufasha abo bakorewe ako kabi kabishe gukurikirana uwo mumenja, gusa nawe akaba yasavye ko haboneka abo bana bavyemeza noneho abashe kubafasha gushingisha urubanza. Kuri ayo makuru y'uwo mustar abantu batandukanye bakaba batanguye kuvuga ko uwo muntu yoba ari Prizi 36 nkuko bishikirizwa na Siren Vibe ku rubuga rwabo rwa Instagram. Ico kinyamakuru kikaba kinashikiriza ko naco caronse amakuru avuga ko ngo n'abagenzi biwe nabo bari babizi kuva kera ariko kubera kumutinya ngo ntawucira hasi. Ariko kandi uwo avugwa akaba nawe yabeshuje ayo makuru ku rubuga rwa Twitter cyo kimwe no kuri Instagram, aho yavuze ko ari abantu bashaka kumukura ko amafaranga, aho bamusabye haraheze imisi amafaranga angana n'amadolari 800 arenga gati miliyoni 2,200 by'amafaranga ya hani wacu kugira ngo bahagarike ibintu bariko barategura kuzokora kugira ngo bamumaramaze kuko ngo asanzwe atishura. Yanditse ati fake news, sinzi uri nyuma y'ibi bintu. Ama konti ya fake yaranyandikiye ku bijanye navyo haraheze ukwezi, so mwihangane kandi mutekane. Ubutumwa subwo gusa kuko yanongeye anasangiza abamukurikirana kuri urwo rubuga rwa Twitter ayo makonti ya Instagram yamwandikiye amutera ubwoba. Yanditse ati inkuru nziza, sinzi uri inyuma y'ibi bintu ariko ngizo fake account za Instagram zanyandikiye itariki 25 z'ukwezi kw'icumi igihe bari ko bategura izo chantage bansaba $800. Wogira amakuru kuri izo account adufashe azisinyare. Ivyaye makuru rero yuko gufatwa ku nguvu bikaba bije inyuma y'imisi hariko hacishwa kuri Instagram za Best of 257 amakuru y'ukuntu abasore batandukanye bahani wacu muri no misi basigaye batacizegwa n'abigeme kubera ububi bw'ivyo babakorera birimo kugendana n'abakobwa barenga umwe, guca inyuma abo bubakanye n'ubundi bubeshi butandukanye bugize imisi buriko buraboneka mu bishinga ntaye bitandukanye bigize imisi biko bicishwa kuri ubwo rubuga rwa Instagram rwa Best of 257. Mu biriko birasabwa n'abariya kuri ubwo bubisha bwo gufata ku nguvu abo bana b'abahungu byo bimaze imisi, hakaba harimwo ko abajejwe umutekano bo birabira hafi noneho uwo mubisha agafatwa abo bana nabo bagakingirwa. Nuko rero ushobora kuba ufite ico ushaka gushikiriza kuri iyi nkuru twadoje gushikiriza ni ngaha musi muri commentaire murabizi niho duhurira kugira ngo tubashe kuganira kuri iko bijanye n'inkuru tuba twabashikirije. Niba buri mushasha ntugendagize follow, nimba dukurikirana kuri Instagram ntugendagize subscribe, nimba dukurikirana kuri YouTube, ariko kandi like, share na comment navyo ningira kamaro. Kuri mikro yari jewe King and Cool naho buta.